Nta kibuza ko mwese mwagiye musoma ivy'urukundo rw'amayobera hagati y'abahungu n'abakobwa, aho twovuga nk'ivyo mwagiye musoma vya Tristan na Ize, vya Romeo na Juliette, canke muri aba mafilime atandukanye nk'ifilime ya Titanic, mukabona urukundo rwari hagati ya Jacques na Rose. Hose urukundo rwagumye gwerekana ariko ari kimwe mu bintu bifise imbaraga, rufise inguvu nyinshi, ni kimwe kandi mu kintu gifise igibanza kikuru mu umuntu akunda uwundi gushika naho amupfira. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ivy'urukundo rw'amayobera runatangaje, utuntu kwibaza yuko rubaho, aho umusore kubera uwo yakunze yavuye mu Buhindi agashika mu Busuwisi kubw'inguvu z'urukundo, kandi aha hose akagenda n'ikinga, urugendo rurerure kandi urugendo rwarugoye. Si urukundo kwiyumviriwe nk'uko mwagiye mubisoma mu bitabo bitandukanye z'amatabo romantique, ahubwo n'urukundo rwabayeho, n'urukundo rwahuje uno musaza yitwa Kumar Mahanandia hamwe n'umusuwisi kazi yitwa Von Shideven. Reka ndagusabira rero buragira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru tukugezaho ugume uyaronkera ku gihe. Pradyumna Kumar Mahanandia yavutse mu 1949 mu muryango ukenye ndetse unasuzugurwa cyane. Yari mu muryango ukumigwa cyane watazira Mawangri mu kagwati ka India mu buseruko bw'Ubuhindi haruhande y'umwonga wa Mahandi. Yatanguye kwiga kuri Mahendra hama aja kwiga Ivisva Balati, aho yize ibijanye n'utugenegene canke se art. Kubera ko yari igishirira mu gucapa ariko afise amikoro make y'ubuzima, yatumye atabandanya kwiri ishure, aza gutaha muhira. Yaje gusubira kwiga ku ishuri, aha aza kwiga ahantu hitwa Calcutta, yiga ibijanye nyene n'utugenegene, niko kugera ku ishuri ryo ku mugwa mukuru w'i New Delhi, aho yabandanije amashure yiwe. Aho hose akaba yagumye yiga ibintu bijanye no gucapa mu mwaka wa 1971. Ubwo yigaha i New Delhi ku ishure ry'igihugu canke se college ivyo gucapa, nibwo yaje guhura no havuye aba umufasha wiwe umusuwisi kazi Charlotte von Schardven. Kwamamara rero kwiwe kwatanguriye ubwo yacapa umurusiya kazi Valentine Tereshkova, yabaye umugenda kirere canke se umu astronaut. Ubwo yatumirwa mu gucapa portrait y'uyu mu astronaute kazi, akamucapa portrait, no kuvuga kijya gicapo cerekana umuntu mu maso. Mubona yuko ubuhinga muri kino gihe utari bwatera imbere cyane nk'uko ubu biba bimeze. Ibi yabigizeho inyuma y'uko yari yafunzwe kenshi kubera kwirukanwa, kubera ko yaba ku muhanda akazarukanwa na polisi cyangwa se agapfungwa kubera gucapira ku muhanda. Ubwo ari impando yiwe niko kugenda yamamara. Yagize ati, nakunze gucapa ku muhanda, polisi yakunze kushira mu gasho, sinari mfise aho kuba, ariko mu myaka 3 nari nize ishure rikomeye ry'ubuzima, mutanguye kwiyumvira uko nari guhura n'abantu bakuru. Yongeye ati, ubwo Valentine Tereshkova yatumigwa i India na Gandhi Indira, naramubonye mwibarabara, nagwanye mu bandi ngo mubone, nubwo hari abantu benshi yarambonye arantwengera, niko naje gutumigwa ku meza. Vyaje kurangira nkoze portrait ziwe 10, ntangura gucishwa komonesha kore zo mu Buhindi. Teha nari mbaye umu superstar, nentanguye kwamamara. Mu 1975 Charlotte von Schardven yari umunyeshuri i London. Yaje kumva inkuru y'umwe mu bacafyi bakomeye mu Buhindi, niko kuva mu Bwongereza aza kugira nawe amugirire portrait y'ukungene yarameze. Tumenye neza yuko Charlotte von Schardven yari asanzwe avuka mu miryango itunze cyane. Kumar yibuka ko hari itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 1975 ubwo umugore mwiza w'imishatsi ya bronze n'amaso y'ubururu yamwegereye, hanyuma akaba hari ku mugoroba. Ubwo yamwegera yasa n'uwataye ibiro, nkuko abivuga ati
nabuze amajambo yo kuvuga, amaso yari y'ubururu y'umuzingi, vyase n'uriko ari muri jewe nka mashini ya X-ray. Sinigeze niyumva kutunenge twiwe na gatoyi, nkumva yuko urukundo rwari rwamaze kuba rumutwara ku buryo nawe nyene ubwiwe atibona uwo ariwe. Bwana Kumar abandanya avuga yuko yamubajije ati ese ubona uzogaruka ejo? Nuko yaragarutse inshuro zitatu zose, akora portrait ziwe zitatu. Buri gihe cyose yamamusaba urupiya 10 kugira ngo abashe gukora portrait imwe, ariko wewe uyu mugore Charlotte yamuha irupiya 200. Nuko Bwana Kumar yaramubaje ati oya, ntibikwiye kumpa menshi kubera uri mwiza, sishobora kukudugiriza kabiri uwo mukobwa mwiza nkawe. Ariko kera hari hasanzwe harabaye profesi canke se uguhanurira uno musore Kumar. Yari yaravuzwe ko vyishi kuriweho, ngo bari baramubwiye yuko bamuhanurira ko atazorongora anagire abana nk'abandi bantu bo muri ico gisagara asanzwe yaravukamwo. Buri mwana wese iyo yaravutse muri kino gisagara yamahanurirwa bizomubako mu misi iri imbere. Muri kazoza abavyeyi ba Kumar bari baramubwiye ko umwana wabo azorongoga umugore avuye kure, yavutse ku zodiac yo mwishamba ya kure, kandi ashobora kuzoba ari umucuraranzi avuza umwironge. Ibi bikimubako Kumar yibutse ivyo yari yarahanuriwe, yagize ati incuro ya kabiri nabibonye nk'inzozi zibaye impamo. Nabujije niba yavutse ku Batanros, aremera ati ndamubaza niba azi ishamba, aremera. Ndamubaza niba azi gucuraranga, aranyemera ko azi inanga n'umwironge. Naravuze nti bisa nkuko ninjiye mu ijuru. Nuko nawe yaramubaje ati kuki uvuze uko? Ndavuga nti byari byarabuwe ko tuzohura, we niwe ugiye kumbera umugore. Inyuma Charlotte yaje guhindura izina ryiwe yita Charlotte, hama baza kugira ubugeni bafatiye ku muco w'iki gihugu ca buhindi. Charlotte yaje kuva muri kino gihugu asubira mu busuwisi, asiga Kumar akiri umunyeshuri kuko yashaka kugenda yaramaze amashuri. Yamusigiye amahera kugira ngo azo musangeyo, ariko umugabo wiwe aza kuvyanka kubera yashaka kuzagerayo kwikofi ryiwe, no kuvuga ati amafaranga yanti uyu mugore abanje kumuha. Niko kuza barandikiranira biciye mu butumwa, ariko ntivyari vyoroshe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1978 nibwo yafata umwanzuro wo gusanga Charlotte muri Swede. Yabanye nje kugurisha buri kimwe yarafise, apakira portrait ziwe, hanyuma afata urugendo rwitiriwe Hippie Trail afise amadolari 80 gusa n'igihumbi c'amarupiya. Yagize ati indwi zibiri canke zitatu nizo twamaranye na Charlotte mu kiringo c'umwaka n'inusu, ntabwo twongeye kubonana. Twarandikiranira ubutumwa, ariko nagize ntibikwiye. Nagurishije ivyo nari mfise vyose, ngura ikinga, kugenda afata amabisi, ngufata imiduga. Nivyo vyafashije kugira ngo shobore gushika kuri runo rugendo rwose. Nari mfise agashakoshi karimwo ivyo kwifuka, naryama hanze ndaba inyenyeri, kutugenegene nagira mu nzira. Hari abantu twasangira ijoro. Nari mfise amadolari 80 gusa, kandi ntayo nigeze nkorako. Charlotte yazaranyandikira Kabul, Kandahar, bose baranteraga intege ku rugendo narimwo. Hariho twahura bakampoza, barantera intege, baranyigisha, banafashije byinshi mu nzira, banyereka inzira. Sinari umwe gusa, oya, ahubwo nabonye yuko isi burya nubwo turi mu butandukane, ariko tushobora kubaho kubana neza. Ibi ni uyu Kumar yagerageje kuba avuga kubijanye na runo rugendo yagerageje kugira. Muri ibi bihe yafata inzira
muri ibihe yafashe inzira ija Amsterdam mu Busuwisi avuye i New Delhi. Ivya visa ntaco vyari bikivuze mu kwinjira mu gihugu canke uja mu kindi muri bino bihe vy'igihumbi kimwe n'amajana 1970 na oya, ahubwo yanyonze ikinga amezi n'imisi aca mu bihugu nka Afghanistan. Avuye mu Buhindi yabanje kwinjira muri Afghanistan, hanyuma aja muri Irani, hama yinjira muri Turukiya, hanyuma yinjira i Bulgaria, hanyuma yinjira Yugoslavia, hama yinjira mu Budagi, Autriche hamwe no muri Denmark. Aho hose akoresheje ikinga ryiwe. Ikinga rero ryarapfa agasunika kabura ivyo kurya, ariko ntigeze acika intege kugeza ngeze kwihangiro ryo kubona we yakunda Charlotte. Inyuma y'amezi 4 n'indwi zitatu y'urugendo rubabaje yagize, yashoboye kwinjira i Gothenburg mu Busuwisi. Abajijwe mu kubijanye na migration y'igihugu, yavuze yuko avuye mu Buhindi kandi aje n'ikinga, aje kuraba umukunzi wiwe, aho yagerageje kubereka amafoto y'urukundo rwiwe n'ubugeni bagiraniye n'uno mugore yamusize mu Buhindi, hanyuma akagaruka mu Busuwisi. Abajejwe immigration ntibashotse bamwemera ngo bashoke bavyemeza gushika yaho Charlotte avaho, hanyuma akaza kamuraba. Akaba rero bose baratangaje kuba babona umuntu ava mu Buhindi akaza muri Sweden. Mwumvise ibihugu byose yagiye acamwe mu kiringo c'amezi 4 n'indwi 4 y'urugendo yagize. Aha hose akaba ari kubera inguvu z'urukundo, imbaraga z'urukundo. Muri kino gihe rero mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980 abantu b'abanyaburaya bishi ntibatahura kungene umuntu nka Charlotte yashobora kuba abana n'umuntu akenye cyane w'umuhindi kandi atari umunyaburayi. Ariko umuryango waratevye urakira bino vyiyumviro vya Charlotte ndetse na Kumar bashoboye kwiyumvira, hanyuma barabana ndetse bakaba abasanzwe bafise abana babiri, uwitwa Siddharth na Emir. Uyu Kumar Mahananzia rero akaba muri kino gihe akora muri ambasade y'Abahindi i Sweden, aho basanzwe babana nyene na Charlotte von Yagenze. Urani inkuru twagombye gusangiza y'urukundo, tukwereka yuko imbaraga z'urukundo ari kimwe mu bintu bikomakomeye cyane kwisi mu buzima, mu kumva yuko umuntu urukundo yarugupushije kugira ngo ushobore gushika kwihangira, ushobora kubashika we nawe ni uri mu rukundo, ntucike intege, ahubwo no kubandanya uhangana nk'uyu muhindi. Mumva yuko yashoboye gufata urugendo rudasanzwe, aho yavuye mu Buhindi i New Delhi agashika mu Busuwisi, byose bitumwe n'urukundo, kandi akafasha kugenda urugendo runiniya n'ikinga canke se n'igare bivanye no kungana bivuga. Akaba yitwa Pradyumna Kumar Mahananzia wo mu Buhindi, aho yabashije kubakana na Charlotte von Yagenze wo muri Sweden canke se mu Busuwisi. Aho hose kubera imbaraga z'urukundo, inyuma yuko bari bahuriye mu Buhindi aho yakora portrait. Murumva yuko urukundo ataho ruhuriye n'ubuzima umuntu abamwo, yaba umukene. Murumva yuko uyu Pradyumna Kumar na Mahananzia yashoboye gukundwa n'umwe mu bantu bari batunze cyane, ariwe Charlotte von Yagenze, kandi bitavanye n'uburere. Mumva yuko yashoboye gukundana ndetse bakanabana, ndetse wumva yuko bafitaniye n'abana babiri. Ni inkuru y'ukuri, si inkuru yo yiyumviriwe, ni ibintu bibaho, ni ibintu bishoboka, ndetse urukundo rwihangana. Mukumva yuko inyuma y'amezi 4 yose unyonga n'igare ugiye kuraba umuntu ukunda, si ikintu kiba coroshe. Reka ndagusaba kugira subscribe kuri channel YouTube yacu, nizere yuko wabikoze. Nimba utarabikora naho warasizwe akana kanya keza ko kubikora, hanyuma nimba wakoze ino video ugire vyonde ko like kugira ngo amakuru tuguha zo ushimishijwe, na mutashimishijwe dislike nayo ibikenewe, kuko